Urutonde rw'Imana rw'ivyoduhaza ni rugufi. Yamara ico womenya niki? Ikiri kuri uwo rutonde ni Yesu wenyene, ari we atwuzuza n'Imana Data. Tuguhaye kaze mu kiganiro Nkorako Mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Ni ikihe kintu mu bugingo bwawe gihambaye kikuganza? Urazi, ico kintu kimwe gitwara umwanya wawe, nico wiyumvira keshi, nico kigutuma ufata ingingo. Gishobora kuba akazi kawe, canke imigenderanire, canke ikintu kikunezereza. Mbega vyoba ari bibi kugira ivyo twitwararika vyinshi? Uyu munsi Dr. Charles Stanley araduhanura kuba abantu bitwararika Uhoraho kurusha ibindi bintu vyose. Aho ibindi bintu bizana umunezero w'akanya gato, kwiyegurira Imana n'umwana wayo Yesu Kristo nibyo gusa bihaza imitima. Gumana natwe muri kino kiganiro aho Dr. Charles Stanley atwigisha ingene tugira inzara n'inyota vy'Imana. Mbega mu buzima bwawe ikintu ugirira inzara n'inyota ni giki? Ico urondera nyamukuru ni giki? N'umuntu canke n'ikintu? Mugenzi, uzobaho utagira ivyiza ubura, kuko wewe nyine ubwawe uhisemwo gukurikira ivyifuzo vy'umubiri. Uwo mubiri bisobanurwa ngo akameremere kacu. Twese tuvukana akameremere, ariko ikintu gihambaye cane mu bugingo bwawe ni imigenderanire yawe na Data wo mw'ijuru. Ntaco twobura dufise Imana, dufise isezerano ryiza yuko nitwasaba ibihwanye n'ubugombe bwayo izobiduha. Rero ico dukwiye gusaba ni iki? Nimba Imana yaturemanye icifuzo mu mutima, nimba yaturemanye inzara n'inyota vyayo, twomenya gute yuko tubifise? Kimwe mu vyemeza yuko umuntu agirira Imana inzara n'inyota, nuko agira urukundo kandi akumva kuguma yifuza ijambo ry'Imana. Kuko turabizi yuko ari mu ijambo ry'Imana wewe nanje tuzoronkera kumenya Imana iyo ariyo. Uko uzi umuntu n'ukuntu umutahura bifise uruhara runini mu migenderanire yawe nawe n'Imana. Nuko uko turushizeho kwiga ijambo ry'Imana, niko imigenderanire yacu nayo ikomera. Umuntu ntagomba gusa kumva ikintu yamara agomba no kuguma acibuka. Agomba kwandika ubutumwa aronka mu ijambo ry'Imana, akavuga ati ubutumwa buvuga iki? Nkeneye kwandika ico buvuga, singomba kubwibagira. Nimba ufise inzara n'inyota vy'Imana rero ntuzigera ushobora kuronka ibiguhaza. Hano hariho ico wokora: urasoma ubutumwa, ugasoma igice, ugasoma 2 canke 3 canke birenga. Ushobora gusoma umunsi ukurikira, eka na bukeye ukongera ugasoma, ukumva biguma bigufasha, ukavuga uti Mwami wanje Data wo mw'ijuru, urakoze kuko iki mpawe mu ijambo ryawe nico nari nkeneye. Ucutangura kumenya ibintu utaruzi, kandi Imana irema inzara n'inyota muri wewe, ikagushiramwo icifuzo co kuguma usoma no kwiyumvira ku ijambo ryayo. Rero namba ugomba ko imigenderanire yawe n'Imana ikura, utegerezwa kurondera kumenya ingene yiyumvira, ingene yibaza, inzira zayo. Ijambo ry'Imana rero niyo turonkeramwo ubumenyi n'ubwenge n'inkomezi
no kurongorwa nayo mu bugingo bwacu. Ikindi cerekana ko dufise iyo migenderanire y'inzira n'inyota vyayo ni iki? Nuko twumva inzira n'inyota yo kumarana umwanya n'Imana. Mbega umarana umwanya n'Imana gute? Kandi ari Imana iri kure yawe. Yesu aravuga muri Yohana 15 ku murongo wa 4 ngo nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Ndi muri mwebwe namba umuntu afise urukundo akunda Imana azoshima muri ico gihe azoshima kumarana umwanya nayo. Mbega igihe usenga usaba iki? Mbega urayibwira ingene uyikunda cyane? Mbega urerekana ishimwe ryawe riri muri wewe? Mbega urayishimira ku kuntu ari Imana? Igihe usoma ubutumwa ubona uko ikorera mu bugingo bw'abantu kandi uyishimira uburyo yakoreye mu bugingo bwa Dawidi nk'uko tubisoma muri Zaburi 63 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ayo majambo aravuga ngo uko niko nagutumbereye urahera hawe kugira ngo ndabe ubushobozi bwawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe zindutira ubugingo, iminwa yanje izogushima. Uko niko nzoguhimbaza nkiriho. Niwishira mu maboko y'Imana, inyonga z'Imana zizoba mu bugingo bwawe. Izi nyonga nta kindi atari Imana ubwayo. Uca wumva umutekano, ugukundwa, ukwitwararikwa, kandi utigeze usaba ikintu na kimwe muri ivyo. Uku niko Satani ahora akunda kubesha abantu, arababwira ngo dutegerezwa gusenga dusabiriza, ahandi hoho Imana ntiyotwumva. Abantu bagahagarara ku ijambo ry'Imana ariko bakitaho gusa gusenga basabiriza. Birakuboneka ko igihe ufise imigenderanire myiza n'Imana, ubu widegemvya, Imana itangura kugukura muri ivyo vyose vyoba bikuboshe. Ntushobora gusobanura ingene bigenda, ariko Imana irabikora. Ntuvyumva, ntiwumva uburebure bw'ubuntu wagiriwe, kuko umutima wawe ugaburirwa n'Imana. Impwemu yawe igaburirwa n'Imana igihe uyumviriza, igihe usoma ijambo ryayo canke uvugana nayo. Iryo ni ijambo rihambaye ry'iyo migenderanire n'Imana. Uravuga uti mbega ivyo bigenda gute? Utegeza kurondera kubibamwo, kandi ntushobora kubigerageza igihe wumva uhagijwe naho uri gusa, kandi ukumva umenga uhagijwe n'ico ufise gusa. Kandi ndabona abantu benshi bagirira inzara n'inyota ibintu vyinshi binyuranye, nkiyumvira nti Mana, ese yaba botahura ukuntu ivyo bakurikira vyose ataco bimaze, ukuntu ivyo vyose ataho bizobashikana. Imana igomba ko tugiranira nayo imigenderanire izotuma tuva mu bintu vyose vyoba bituboshe bitubuza kuba abidegemvya. Ikindi dusabwa ni ukugira imigenderanire ikomeye nayo. Kuyigirira inzara n'inyota ni ukwipfuza gukomeza imigenderanire nayo, kandi bigatuma twifuza kugira inyota yo gukoranira hamwe n'abandi. Yavuze mu cete candikiwe Abaheburayo 10 ku murongo wa 25 ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Uyu ni umuntu afise icifuzo co kugirira Imana inzara n'inyota, afise imigenderanire yayo ya hafi, kandi uyo yifuza kuba mu ngoro y'Uhoraho amusenga. Hariho bamwe bavuga bati jewe narakijijwe kandi narabatijwe. Ego ntutegerezwa kuba mu ishengero
kugira ngo ushobore kuja mu ijuru, yamara ico womenya nuko utabaye mu ishengero uzobura ivyiza vy'Imana, uzobura imigisha yakubikiye kubera ikintu gito gusa washize mu mutima wawe ngo ntugomba kuba mu ishengero. Uko nukwikunda kuvuga ngo sinkeneye kuja mu rusengero, ngo nshobora kuja mu ijuru ntagiye mu rusengero. Ego reka ndakubwire ikintu kimwe, uri mu ishengero haraboneka ikintu gihambaye citwa gufatanya n'abandi, mugatwengera hamwe, mukaririmbira hamwe, kandi mugatazirira hamwe uhoraho, mukaririmbira hamwe izi zaburi, kandi mugasenga Imana muri hamwe. Nta kintu mu isi gishobora gutwara ikibanza c'ivyo. Mbega Imana igomba ko dukora iki? Iragomba ko dukoranira hamwe, twitwararike, twitangira abandi. Umuntu afise inzara n'inyota vy'Imana arakeneye kuba hamwe n'abandi. Mbega turi intungane? Oya, ntituri intungane. Nico gituma ahubwo dukeneye gukoranira hamwe kugira ngo dufashanye. Iyo tuvuga ubuntu bw'Imana, buvuga ku bantu baba batari intungane. Ubuntu bw'Imana ni urukundo rw'Imana rudahagaze ku kintu na kimwe, n'ubuntu ku bantu batari intungane. Ntidusaba kuba intungane, ntituri abantu tutagira icaha. Imana irazi abo twifuza kuba. Iyo siyo ntumbero. Intumbero niyi: turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Dutegerezwa rero gukoranira hamwe ngo umwe wese akunde uwundi, umwe wese afashe uwundi, dusengeranire, turemeshanye, tunezeranwe. Imana irazi yuko dukeneye ivyo. Ahandi hoho ntiyokwigera iteza imbere ishengero. Yaravuze muri Matayo 16 ku murongo wa 18 ngo kuri urwo rutare nzogubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kubera iki? Kubera ko hategerezwa kuba ubushobozi bwinshi bwa Mpwemu Yera mu bugingo bwacu, umunezero mwinshi muri twebwe, gushira amanga no kugira umutekano muri twebwe kubera imigenderanire yacu nayo. Nanje ndavyipfuza, kandi bazoza. Hategerezwa kuba ubushobozi bwinshi bwa Mpwemu Yera mu bugingo bwacu, umunezero mwinshi muri twebwe, gushira amanga n'umutekano muri twebwe kubera imigenderanire yacu n'Imana. Niho nabo hanze bashobora kuza bakifatanya natwe, kandi bazoza kuko bazoba bakwegerewe ku Mana iba muri twebwe. Mbega iyo niyo nyifato nawe wumva muri wewe kuvyerekeye ishengero? Mbega uri umwe muri abo bantu basinzirira mu ishengero ku munsi w'Imana kubera ko bakoze ibikorwa biruhisha cane mu minsi 6 mu ndwi? Ivyo ndabitahura. Ibihe vyinshi nkora iminsi 7. Urazi ico bizana? Bizana wa mutima wo kuvuga ngo jewe sinkeneye kurinda kuja mu rusengero. Ico ukwiye kwibaza ni iki: wovuga gute ko ukunda Imana kandi kufise imigenderanire nayo igihe ikunda abantu bayo, yamara nawe ntugombe gukoranira hamwe nabo? Ikindi cerekana yuko umuntu afite inzara n'inyota vy'Imana nuko uyo muntu agomba kuyisangira n'abandi. Ntushobora kuyigumizamwo. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 10 ku murongo wa 25 kurya nyene twavyumvise ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa musi wegereza murushirize kugenza mutyo. Bisobanura ko dutegerezwa gukoranira hamwe, dusenga, tutazira Imana hamwe, tuyihesha icubahiro. Iravuga muri Zaburi 107 ku murongo wa 2 ngo abacunguwe n'Uhoraho nibavuge batyo. Dutegerezwa kuvuga kuri yo, dutegerezwa kuvuga ivyayo.
niwumve icyo yavuze muri Matayo 28 ku murongo wa 19 na 20. Haravuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. Mbega ivyo bizokora gute? Biranditswe ngo mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Dufise ibwirizwa tudashobora kwirengagiza. Ugutumwa kuvuye ku Mwami Yesu Kristo, kandi hano aravuga ngo vuga ivyanje kugezaho bamenya ko ari jewe. Vuga ivyanje kugezaho batangura kunkurikira. Vuga ivyanje kugezaho abantu babatizwa. Vuga ivyanje kugezaho abantu bagwiza amashengero ku isi yose. Vuga ivyanje gusa. Hanyuma uravuga uti ego ndi umukristo, yamara niyumvira yuko nkwiye kwigumiriza ibintu bimwe bimwe. Hari ibintu bimwe bimwe utegerezwa kwigumiriza, cane cane icaha. Yamara ntitwigumane Yesu. Yaje mu mutima wawe ngo umuvuge kandi umusangire n'abandi. Mbega urafise imigenderanire nk'iyo n'Imana? Uvuga ngo namaze kwizera ntegerezwa kubika ivyo bintu nk'akabanga. Reka twiyumvire kuri ivyo gatoya. Navuze ibintu 5 vyerekana yuko dufise iyo migenderanire kandi ko uri hafi y'Imana. Mbega wo kwishura gute namba uvuga ukuri? Wovuga ko uyifise canke atayufise? Ku nyishu iyo ariyo yose ngomba kukubwira intambuko zimwe ushobora gufata kugira ngo ukurikire urwo rutonde ubunyene. Eka ntibigoye, tega amatwi. Mbega uragomba gutangura iyo migenderanire? Intambuko ya mbere ni iyi. Imbere ya vyose utegerezwa kumenya Umwami wacu Yesu Kristo nk'umukiza wawe, kumwizigira nk'umukiza wawe kandi aharira icaha cawe. Intambuko ya kabiri utegerezwa gufata ingingo ukavuga uti ngomba kuba hafi yiwe. Ngomba kuba hafi yiwe kugira inzara n'inyota ndetse no kwifuza Imana mu mutima wanje. Ngomba ko ico cifuzo kiba hejuru y'ikindi kintu cyose. Ntegerezwa gufata ingingo no kuyemeza. Hanyuma mu gusenga usenga usaba Imana uti Mwami nyigisha ingene nogira iyo migenderanire nawe. Data, iki nico ngomba. Umutima wanje uragushikiye Data. Umutima wanje ugufitiye inzara Mana. Ubaka iyi migenderanire hagati yacu. Intambuko igira 3 uja ku ijambo ry'Imana, hanyuma ugatangura kurisoma. Yamara hariho byinshi byari bikwiye gutuma urisoma. Ntusoma kugira ngo wigishe ishuri y'abana bo kuw'Imana. Eka ntusoma gusa kugira ngo wishure ikibazo c'umuntu. Usoma kugira ngo wiyumvire, wige ku ijambo ry'Imana. Kandi usenga uvuga uti Mwami vugana n'umutima wanje. Nugira ico unyereka kuri wewe kuri uyu munsi. Nyereka ikintu kuri jewe. Hanyuma igihe ubigize uko, utegerezwa kwatura no kwihana ikintu cose kitari ciza mu bugingo bwawe. Canke yishimire kandi uyitazire kubera bimeze neza mu bugingo bwawe. Rero niwinjiye mu ijambo ry'Imana rizotangura gukorera muri wewe mu buryo butangaje rwose. Hazoba ukwatura no kwihana kandi ibi ni ingirakamaro. Igihe ushitse mu butumwa hanyuma Imana ikakwemeza ikintu uragikora, hanyuma ukabandanya guteza imbere imigenderanire yawe n'Imana. Canke iyo migenderanire igeze kure kuko iterije imbere. Aho mpagaze ku kwatura kwanje no kwihana kandi igihe ntihanye icaha. Aho mpagaze ku kwatura kwanje nuko mu gihe ntihanye icaha canje
icyo mba ndiko ndabwira Imana ni iki kivuga ngo ni wowe gusa wibereye muri jewe, ni wowe gusa wibereye mu bugingo bwanje. Ariko igihe mvuga ngo Mana oza umutima wanje ndihannye vy'ukuri icaha canje, ndakwizigiye Mana kubw'uguharira kwawe, urazi igiheza kigashika mu bugingo bwawe, irakwiyereka neza, irakwiyegereza cane, ico nico umutima wayo wifuza. Hanyuma nagira mvuge ikindi kimwe, ubu nahawe nyabuna gufata ingingo kuko wamaze kumva ukuri. Mbega ngomba kubandanya nibera umukristo adakonje kandi ntabire, canke ndagomba gufata nka nkama imigenderanire yanje n'Imana? Wamaze kumva ukuri kwinshi muri ubu butumwa bw'imigenderanire. Reka rero namba wibwira mu mutima wawe ko woguma uri hagati na hagati, uri kwegera akaga ko kuzoshiburirwa inyuma y'ishengero ry'Imana. Mbega wibaza yuko Imana yogumi ivuga ukuri kwayo yongera isubira, kandi ugumubaho wikunda, ugumana ubugingo buri hagati na hagati, hanyuma ukibaza ko Imana itabibona? Oya, ntivyirengagiza. Abahawe vyinshi bazobazwa vyinshi, abahawe ubwenge bwinshi bazobazwa vyinshi. Kandi namba uri umuntu w'umunyabwenge, urayibwira uyu munsi uti Data, iyo migenderanire yamaho, ukwifuza kurekure kw'inzara n'inyota vyawe ndabigomba mu mutima wanje kurusha ikindi kintu cose. Mbega ukurikira Imana n'umutima wawe wose, canke hari ikindi kintu kiriko kiragukwega ngo kigukure ku Mana? Mu butumwa bw'uno munsi Dr. Charles Stanley arerekanye neza ko namba tugomba gukura mu migenderanire yacu n'Uhoraho, dukwiye kumuha imitima yacu yose. Gira inyifato nk'uyu mwanditsi wa Zaburi y'130 uhereye ku murongo wa 5 ukageza ku murongo w'7, ahavuga ngo nditeze Uhoraho, umutima wanje uramwiteze, kandi ijambo ryiwe niryo nizigiye. Umutima wanje uriteze Umwami Imana, urusha uko abateramyi basura ko buca. Kurusha uko abateramyi basura ko buca. Yemwe Bisirayeli, nimwizigire Uhoraho, kuko imbabazi zibonerwa k'Uhoraho, kandi kuri we niho habonerwa gucungurwa kw'ishi. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.